kandi hano turagiye turiga kuvuga no kuri bizogora nk'ubu ntibazi ko amatora yamaze kwibwa dufashe nk'ano mu Burundi ngubu abantu ntabyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora bacamo ngo amatora yiwe wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane ariko abantu twama dufatira ku munsi w'amatora gusa ntidukurikirane amatora ingene ariko arategurwa n'ingene ariko aratunganywa. Hari imigambwe imwe itaronse intonde mu makomine mugo yazironse mu by'abashinga amateka yishuye ati rujya rubanza waciwe na sentare igihe cyo kubariza ibwirizwa nshingiro n'urubanza rwa politiki muri byo nyinshi mwebwe ko tuzosubira kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri ayo matora cyo sindimo. Kujanye n'izi njyane ziva gutegura no gutunganya amatora yatubwiye itarike kandi bibaho yatubwiye ati mu bituma amatora atagenda neza agaca atera ingorane ni itegurwa ryayo ridashimishije kuyategura nabi. Mu gifaransa novuga ndi la manipulation du processus électoral suivi par la fraude électorale. Bijya la manipulation des processus électoraux ni kibazo gikomeye cyane muri Afrika no mu Burundi. Kandi nibyo biba kubera iki? Kubera abantu baritiranya demokrasi, indwara ya demokrasi ishobora kumara imyaka 100 nama ntakivuze n'amatora nawe nyene yagigarutse ko ati ibi bintu by'amatora ni phase ya processus. Ce ne sont pas des événements mais ni processus. Ariko abantu twama dufatira ku munsi w'amatora gusa ntidukurikirane amatora ingene ariko arategurwa n'ingene ariko aratunganywa. Nk'ubu ntibazi ko amatora yamaze kwibwa dufashe nk'ano mu Burundi ngubu abantu ntabyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora bacamo ngo amatora yiwe wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane kandi hano turagiye turiga kuvuga no kuri bizogora icyo bundi cyenda numvise umukuru w'umugwiseni bariko bamubaza igituma hari imigambwe imwe itaronse intonde mu makomine mugo yazironse mu by'abashinga amateka yishuye ati rujya rubanza waciwe na sentare igihe cyo kubariza ibwirizwa nshingiro n'urubanza rwa politiki muri byo nyinshi mwebwe n'urubanza rwa politiki niko yavuze decision politique. None yo kuzosura kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri ayo matora cyo sindimo izizegwa gute? Iyo senyo yemera ko acu urubanza rwa politiki gacugwemera karashira mu ngiro uko nyene ibisigura iki? Rero amatora bahera kuyiba mu nteguro na cyane cyane mu kugira urutonde rw'abazotora birazwi ingene rukogwa mu gutegura amategeko acuritse amategeko ashimikiye ku bantu dufate ubu nk'ibwirizwa nshingiro rihari mu gihugu cy'u Burundi mwari kumuvuga ibitera ingorane. Ibwirizwa nshingiro
riranditsemo yuko ugize imana mugahunga igihugu ugashika ahantu mu kubaho bakakubwira bati udahinje banje kwemera ko ufise ubwene gihugu bwahangi iwacu nta kazuroka kandi niko bimeze je narahunze ndabizi niko bimeze bati warahunze rero ugafata ubwene gihugu hariho amabanga udashobora kurangura ibyo murumva ko ari muri za source de conflit ko haraba bakumiriwe kandi ari abarundi bwite haranditsemwo ngo muri iryo bwirizwa shingiro za nduru ziva ngaho nyene haranditsemwo ngo ngubi imigambwe igiye hamwe dufate kamwe byoshoboka nk'umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL Frodebu Iprona n'iyindi kaja hamwe ikitoza iri hamwe mu kintu bita coalition urunani igashikana amajwi 2% iraronka umushinga amateka irashobora kuronka umushinga amateka mugo bagaca bagenda bakavuga bati umuntu yigenga yitoje wenyene muri iyo circonscription nyene ataronse 40% ntazoronka umushinga amateka ibyo mwe muravyumva wowe imigambwe ngiyo uyake 2% hanyuma umuntu umwe ucumubwira ngo tutegeka kuzomakara 40%. Ivyo bintu nibwo bikwega induru byo muntu wamaze kumwirukana wamukuye mwihiganwa ufashe ugacuvuga uti nta ndonde z'abigenga zishobora kubaho mugaye imigambwe irashobora kuja hamwe ibyo naryo nyene nikumira mu yandi nibyo biri muri bya bindi bikwega za ngorane zose yavuga rero ngaha anye mu ncamake novuga nti ibyo bikwega ibyo bituma amatora abuko nuko tutarabavanura n'agatima ko gutwaza igikenye ko gutwaza ingufu la logique du pouvoir burya ntirahinduka kuva turi mu ndwaro za gisirikare niko bavuga urabaza bazirimo cyangwa batwagwa n'abanyine babaza ntibari ngaha ariko ako gatima ntikaravaho abitwa ngo batowe batwara nk'abajya bavuye muri za ntwaro zo kuvuga ngo zahinduye imirisho utazi iyo bivuye baca bigenza nk'abo ingorane zazo ngorane zose yamye avuga zigaca ziza ico ni kibazo gihambaye ibi byo kwitiranya demokrasi n'amatora ni kibazo gihambaye ibi byo gutegura nabi amategeko agenga amatora kuva kwibwirizwa shingiro ryo nariko ndavuga burya n'andi mabwirizwa yose arikomoka ko nka code electorale ayagenga imigambwe ayagenga umugujejwe kuyakurikirana gashiraho iyo migwi abameze uko nyene ingene iyo migwi ishigwaho biraboneka nk'ubu sagasejeshwa rumuri harimo umugambwe umwe none ko ngaho hari imigambwe 35 n'amatari n'indwi cyagenze gute ngo habe harimo umugambwe muri aba secteur nuko bavuze ko hari umuntu wo muri seni aradusigura ingene byagenze kirajyo bintu tubyumva ingene bishoboka mwihiganwa ari umugwi wigenga ko umugwi no wigenga bishoboka gute ko habamwo umugambwe umwe gusa ikinda gute no barundi bonyene bakunda igihugu bumva iby'igihugu nibiki irango turaza kuronka umuco mu kurangiza rero ngira ni byaba ngombwa ndaza gusubira gufata akajambo mu kurangiza nagomba mbaze waduhaye ikiganiro nibyo n'umwarimu aravuga muri rusange akongera agatanga n'akarorero nawe ndamubaze aravye ibyo yagiye kudushikiriza ku nkomoko z'izo njyane inkurikizi zayo kuko yabivuze no mu ntango n'izi nyishu yatubwiye hari icyizere we yoba afise nk'umuhinga ko aya matora turimwo azogenda neza aya matora twimirije yaravye byose yatubwiye
kwanga umwarimu burya arazi kugira application, hari icyizere yoba afise, niyaba agifise gihagaze kuki naravye byatubwiye. Akabazo kanje nako murakoze.